no kuvuga rero tugarutse kubizo ariko yagize performance ya 1700%. No kuvuga no musi igugwa $274, mu mwaka uhetse yagugwa $15. So rero ni ibintu bisigura iki kugira utahure neza. Tugarutse kuri ca kibazo ku muntu yashizemwo 3 millions mu mwaka uheze le 7 avril. Le 7 avril 2025, urabona ngaha ni tariki barayikwereka, lundi le 7 avril, gushika uno munsi muri mai 2026 ni performance ya 1700% guys. Ni kuvuga duharuye ku muntu reka dufate basi 1500%, umva ni fois 15. Ni kuvuga rero wa muntu yashizemwo 3 millions vy'ukuri uno munsi afise plus de 50 millions. Nkundira ndaguciremo ndakwibutse neza yuko dufise abahinga mu guhinyanyura ama website. Ushobora kubura ikigo kigenga, business, assurance canke ONG ukeneye website kugira ibikorwa byawe bibandanye byaguka isi ibimenya. Turahari, abahinga bacu barahari kugira babigufashemwo mu kubakira urubuga website ruzogufasha ko ibikorwa byawe bimenyekana cyane ku isi yose. So bagukorera ku giciro kitavuna. Karibu, abahinga bacu baragukorera website mu masaha atarenze 48. Turabaye ikaze, muze murabe byiza atahandi byari bwigere biboneka muri kino gihugu cyacu Burundi, kuko abahinga bacu bafite ubumenyi atabandi bantu bafise kazi. Witegereje neza uza gusanga ibintu vyagiye bihindurira ubuzima abantu benshi. Na stock market irimo, stock market canke marché boursier iri mu bintu abantu bagiye bakurikiranira hagufi, mu nyuma bihaviramo kubahindurira ubuzima. Ndavuga kuri situation financière. Ni karibu cyane rero no munsi mu yindi video muri kumwe na Dr John kuri WeTalk Business. Ibisanzwe kuri WeTalk Business rero twama tubasangiza ama opportunity y'abahari yajanye n'ama investissement cyangwa ama opportunity en ligne ushobora kwifashisha mu kugira nawe bigire ikintu bikunguriye mu buzima. So ndafise experience itari nkenya kujanye n'ama marché boursier cyangwa ibintu byose biri tradable, yaba ma digital asset cyangwa tout ce qui est voilà, no kuvuga cyangwa ama commodities. Rero no munsi tugira turabire hamwe muri video y'ino munsi, tugira turabire hamwe amwe mu ma actif financier yagize performance nziza cyane muri uyu mwaka uheze wa 2025 twinjira muri 2026. Ndazokwereka neza ayo ma actif ayariyo, ayo ma entreprise ayariyo, ndakwereka mbere n'ukungene nawe wotangura, ndaguhe guide iri complete y'ukungene nawe wotangura kugira ama recherche nkayo bihave bigukundira ugasanga uraguye kuri actif kumbure nawe yogira ikintu iguhinduye mu buzima. Rero gumane nanje kuko ibintu nzakwereka ni ibintu ngira kamaro. Twatanguye. So ide rero yino video guys, yino video nayigize kubera muri bukaneze yuko ngaha mu Burundi baraheruka kuzana marché boursier. Rero koko ubwitegereje marché boursier ni ikintu abarundi bataratahura. Dernièrement muri groupe yacu, ndakwibutse neza nyimba utaraja muri groupe yacu ya WhatsApp, harimo link muri commentaire. Rero dernièrement muri groupe yacu ya WhatsApp narashizemwo en fait hari umuntu yabajije ati ni giki est-ce que birakunda yuko muri 3 millions havamo 50 millions mu kiringo cy'umwaka. Niko uyo muntu yabajije, nanjye rero mu kumwishura namuhereje ifoto ya performance yimwe mu ma stock cyangwa ama entreprise yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndamwereka ati raba performance yino onye ati umuntu yashizemo 3 millions exactement muri 2025, ati exactement no munsi muri 2026 afise 45 millions. Mugabo rero kwa kudatahura ko barundi canke kwa kundi ibintu batazi nyene babona umengo ni danger.
yaciye asimera nk'usimbira hejuru avuga ngo dukure ngaho ibintu by'ubusuma, yuko ibyo bintu ari ibintu by'ubusuma, ari ibintu ngo byamwibye ngo n'amahera ngo arenga miliyoni 8. Mu majambo nk'ayo mbabona yuko harimo agashavu kenshi. Ariko rero byaciye bimpaye ide binyereka yuko bwabundi koko naho stock market bayizanye ngaha mu Burundi iremewe n'amategeko. Twarakoze ibiganiro byinshi, twaragiye no kuraba umwe mu ba nka Metavision, twaragiye kuraba umuyobozi mu bushikiranganji bwa finance, tugiye nyene kuganira twumve nyene ibintu bitandukanye kuri stock market. So rero ni gisata cemewe cyatangiye gukora, aho n'ama entreprise atandukanye mu Burundi ashobora kugenda akaba liste n'abantu batandukanye bakagenda akagura imitahe. Nico stock market canke marché boursier. Ariko no munsi icyanzanye rero no munsi no kwerekana canke byo kwerekana nti by'ukuri marché boursier irakunda iratanga ama opportunité. Dusimbiye ngaha ndaza kwereka ama active canke ama entreprise amwe mu yagize ni makenya, ariko namwe mu yagize performance y'igitangaza cyane mu kiringo cy'umwaka. Urabona nk'iyi bayita Bloom Energy. Bloom Energy ugiye kuri Google nuko tutaza kujako, ariko ugiye ino entreprise yitwa Bloom Energy Corporation. Ndakwibutsa neza yuko by the way yuko ino application canke ino website yitwa TradingView ni application canke ni website yuguruye, ushobora kugenda nawe ukaraba ko ibintu ama active yose ashoboka ahari ku isi, ugasanga ariko ushobora kuraba ati mbe dolari rigeze he paraporo y'amarundi. Ibyo byose ubisanga hehe ngaha kuri TradingView. Rero ngaha anye ino ni entreprise yitwa Bloom Energy Corporation. Bloom Energy Corporation rero mu bisanzwe ugiye kuri Google ukabaza ati ikora ibiki, ni entreprise ikora iri mu bijanye n'ama sustainable energy, ijanye n'ama energy ari renouvelable, ama energy ari solaire, ama energy ari éolienne, tout ça. So rero ni entreprise ikora muri ico gisata. Nukuvuga yuko ni imwe mu entreprise yakoze performance y'igitangaza zitari bwaboneke. Ugiye kuraba rero kugira utahure neza est-ce que c'est inuza nuko ugiye kuraba usubira inyuma gatonya muri 2025. Reka dusubire muri 2025 muri mai le 10 avril 2025. Urabona neza yuko ino stock market yagugwa canke stock imwe canke action imwe yino entreprise yagugwa $14.36. Reka nkuremo kano kantu. So urabire ngaha anye yagugwa 15 gucyonye $14.36 ma $15 gucyonye hari muri avril 2025. So rero kugira uno munsi tuvugana turi okay, no video twayikoze muri mai 2026, no kuvuga ni nyuma y'umwaka urenga ku gatonya. Tugiye kumezura, urashobora kumezura ngaha muri TradingView. Reka harakantu nzanye ubunyene gatuma dushobora kumezura, ndakazane kandi voilà. No kuvuga tuvuye kuri lundi le 7 avril 2025, aho ino stock ino action imwe yagwa $15.20, ariko uyizanye no munsi inyuma y'umwaka igurwa $274. No kuvuga yagize mu mwaka umwe yagize performance ya 1700%. So guys, ibi nibyo bahora bavuga, nibyo nakijya gisata gishasha cemewe ngaha mu Burundi giheruka kuza cha stock market, nibyo gihora kivuga. Stock market no kikora ama entreprise araza akaba liste hama abantu bakagura imitahe. So rero ku muntu yaguze umutahe muri no Bloom Energy Corporation, guys, tube tureka ibintu byo kuba abantu kumera nk'abantu badasoma canke badakurikira, tuba abantu berekana gusoma. Tuvuze Bloom Energy Corporation, ndakeneye yuko nawe ucuja kuri Google urahuti Bloom Energy Corporation ni giki, baracha babikwereka. So rero ino
ni entreprise ikorera muri Amerika bien sûr. Ni ukuvuga rero tugarutse ku bizo ariko yagize performance ya 1700%. Ni ukuvuga uno munsi igugwa $274, mu mwaka uhetse yagugwa $15. So rero ni ibintu bisigura iki kugira utahure neza. Tugarutse kuri ca kibazo ku muntu yashizemwo 3 millions mu mwaka uheze le 7 avril. Le 7 avril 2025, urabona ngaha ni tariki barayikwereka lundi le 7 avril, gushika uno munsi muri mai 2026 ni performance ya 1700% guys. Ni kuvuga duharuye ku muntu reka dufate basi 1500%, umva ni fois 15. Ni kuvuga rero wa muntu yashizemwo 3 millions vy'ukuri uno munsi afise plus de 50 millions. Birumvikana ni biharuro, fata calculatrice uharure. So rero iyi bayita Bloom Energy. Nico bahora bavuga iyo bavuze stock market, kugura ama action muri stock market, kugura ama action mu ma entreprise. Naho bihuriye na byandi twambama babwira guys ari byo twaje kuba gusa nk'ababibakiza ngo zane imitahe ngo tukungukira gukira guki ibintu ataho bigize, ariko iki ni gisata kizwi cemewe kwisi hose, cemewe rero arico stock market canke marché boursier. Aka anye karakaroro ka mbere guys, ndaguha akaroro ka kabiri ni entreprise yitwa WDC canke yitwa Western Digital Corporation. Ingira to kubera connection isa nk'iriko irateba, voilà, yitwa Western Digital Corporation. Nayo nyene yitwa mu majambo ahinye yitwa WDC. So rero ndagusabye ugende kuri Google wandike uti the Western Digital Corporation ni igiki, bacha bikwereka. So rero Western Digital Corporation ni igiki? Ni entreprise ikora ibintu ama produit yari technologique, sindayikurikirana neza ariko ikora ama produit yari bakoresha mu bintu bya technologie, mu ma computers, mu ma ordinateur, igakora du produit nyine bitandukanye. So rero ino entreprise nayo iri mu yandi ma entreprise yagize performance y'igitangaza. Performance y'igitangaza, urabona duhereye le 15 avril 2025 yagugwa $25 guys. Reka nzane ya mesure yacu ngaha anye yo muri TradingView. Urabona ngaha muri voilà, le 4 avril 2025 hari vendredi le 4 avril 2025 yagugwa $37.57. So rero uno munsi ugiye kuraba uno munsi tuvugana muri mai 2026 action imwe ya Western Digital Corporation igugwa $557 guys. Igwa $557. So ugiye kuraba kuri mesure batubwira yuko yagize performance ya 1495%. No kuvuga amafaranga yose washizemo muri okay, reka twirinde gukoresha ya majambo asa nka agaragaza kuta nyene ni bya bindi abantu bacagaruka ngo gushiramwe amahera cyangwa gukinisha. Okay, reka tuvuge tuti amafaranga yose wainvestishije, amafaranga yose waguze action ya Western Digital Corporation muri avril 2025, le 4 avril, vendredi le 4 avril 2025, uno munsi yigwijije na 14. Nimba washizemwe miliyoni, uno munsi harimo 14 millions. Uno munsi ufise 14 millions. Action waguze zifise agaciro ka 14 millions uno munsi. So rero ico nico ikwereka la puissance canke ukuntu ama stock market akora. Si ibyo gusa, hariho n'iyindi yitwa Lily. Lily nitwa nayo nyene iri mu ma entreprise yagize performance nziza, yitwa hinge gato kubera connection. Ari ikindi naco nagomba ngaruke ko guys, kuba turiko turabereka ngaha ntibisigura yuko ucufata ngo ugende usimbire kuri action yose ngo ubonye ngo okay, ngo nabonye yuko ngo byageze ngo 1500%, so reka ngure ngo no munsi kugira ngo mu mwaka uza 2027 ngo nzoronke ngo
Ntibisigura rero yuko iyo tuvuze ama stock market ntibisigura yuko uca ugenda ngo usimbire kuri stock iyo ari yo yose ngo utere ugura, ariko ibyo reka turaza kubigaruka ko mu nyuma. So rero n'iyi ni stock yitwa canke action yitwa entreprise yitwa Lilly, ariyo yitwa Eli Lilly and Company. Iyi Lilly ikora ibintu bijanye cyane cyane, niba nibuka neza, ikora ibintu bijanye cyane cyane n'imiti, des produits pharmaceutiques. So rero iyi niyo Lilly abantu bashobora kugira nte kuja kugura. So okay, connection uko itameze neza bikiye bimera nk'ibigenda, ariko kasola Etienne mu kurindira kwigaruka, reka tugaruke kuri topic nyamukuru y'ino munsi. So rero iyo tuvuze ama stock market guys, nibisigura yuko nyimba uno munsi action yaraduze 1500%, 2000% mu mwaka, nibisigura yuko uno munsi turi muri 2026 kuno uvuga ati niko bizokwama, reka uno munsi mfata amafaranga yanje nsimbiremwo hama bizoduga. Suko bimeze. Hari ikintu bita amacycle, marché yose ifise amacycle. Ayo macycle nayo ari mu bice itatu nyamukuru, ariko imice ibiri izwi cyane ni ibiri. Hariho marché haussier na marché baissier. Yindi ya gatatu ni abantu benshi batazi, ariko ni periode ya consolidation canke accumulation, aho marché ibiri muri range canke ibiri muri ibikira consolida muri range, itabirikira duga itabirikira amanuka, mugabo usanga iri muri range ahantu itarenga, iduga imanuka iduga imanuka iduga imanuka. So rero ino cycle twari turimwo ku ma stock market ni cycle ya haussier. Bien évidemment yuko ibintu byaraduze no munsi, abantu nyine bari euphorique, barumva yuko ibintu nyine biguma bibandanya biduga, ari naryo kosa abantu niho abantu benshi bahombera kubona ikintu caduze agaca avuga ati reka nje kukigura. So rero ikintu ca mbere ukwitwararika ni kumenya uti turi muri cycle yihe, ukamenya uti okay, nimba turi muri cycle haussier, reka ndindire bizomanuke hama nzogure vyamanutse, nzogure biri hasi. Iminsi yose niryo tegeko rya mbere ryo muri investissement guys, kirazira kugurira hejuru, kuko ubugiye kugura ibyo abandi bari kubaragurisha, kuko nyimba vyaraduze hari ubundi muri uyo mwanya bashaka kugurisha, wewe uje kugurira hejuru no kuvuga ubuje kumugurira, ubuje kugura igihe abandi bari barasohoka. So rero ukwiye kugura igihe abandi bariko bamaze gusohoka, apana igihe batanguye gusohoka, no kuvuga mu gihe biri hasi, mu gihe turi muri marché baissier, tugira twinjiye muri marché haussier ugaca uvuga uti reka rero ninjire. So rero icyo ni cyambere cyo gufata nkama. Icya kabiri guys, cyane cyane nk'abarundi, cyane cyane nk'abanyafrika, kuko hari ibintu byinshi cyane by'ubusuma biguma biza bibesha abantu ngo na investissement, nginjira ngo turaguha ngo 60,000 ku munsi, 80,000 ku munsi. Guys, ibyo bintu twabisubiyemo kenshi. Nyimba atari ikintu kizwi n'amategeko, ibintu bizwi n'amategeko ushobora kubaza tubimenya gute, turaza kubishikako, ariko nyimba atari ikintu kizwi, kirazira gushiramo amafaranga yawe. Twese turi abantu twarahomba amafaranga menshi cyane mu bintu byitangwa n'ama investissement, byitangwa baraguha inyungu, mugasanga ni bwa bumenyi buke bw'abanyafrika, kwa kudashaka kwiboka. Peut-être ntibafise aho bakora ubwo bumenyi, ariko niyo udafise aho ukora ubumenyi uragerageza ukaburondera. Mugabo nico twaziye ngaho Talk Business kugira tuje kudecortika, kugira tuje kubereka tuti umwongo uhuma n'udahuma umeze gute. So rero guys, itondere abantu bazakubwira ngo zana ama investissement, ngo turaguha inyungu buri munsi, ngo inyuma ngo yige kanaka, ngo bizameze gutya. Guys, ikintu cyose baguprometa resultat, ico kintu uzohore ucitondera ukigire ku bushakashatsi. Amikini naco tuvuze nga stock market, kwa investisa muri stock market, ni nka investissement yari yose, ni nko kwa investisa muri Bitcoin, ni nko kwa investisa muri parcelle, nko kwa investisa mu ma bonds ya leta, ma bond de trésor. So rero ama investissement ari ubwoko bwinshi butandukanye, abantu benshi rero ni kenshi birabagora kuba badafise ubwo bumenyi. So rero ukwiye kwitondera ibintu bijyanye n'ama investissement, kuko nta resultat iri promis. Nimbuga za investissement no mose menya yuko harimo na risque aussi. Investissement yose ifise risque. So rero nta resultat iri promis ihari ku buryo ngo
ngo inyuma y'umwaka ngo uzotegerezwa kuburonka ya anye no, ahubwo ubuze uvuga uti okay, iyi risk ndayifashe, ndabizi bigenze nabi nshobora guhomba ya, ariko bigenze neza azoba ari sawa. So rero ntugenda ufise ya cacizere kirenge gose mu bintu by'ama investissement, ahubwo ugenda buke buke. Ico ni cya kabiri. Cya gatatu naco rero gihambaye cyane kuri ku bantu b'Abanyafrika no kumenya uti okay, ndakeneye investissa ni hehe nca. Abantu bashira n'ico kibazo bafise no musi turafise ugomba investissa mu stock yo mu Burundi. Hariho ikigo gihari cyashizweho na leta cyo gutrada cyane cyo investissa mu stock yo mu Burundi kirahari, ushobora kugana ico kigo. Iyo ni option ya mbere. Ukeneye rero investissa ku ma marché international, ku ma stock yo muri Amerika, y'Iburayi cyangwa muri Afrika atandukanye, yo muri Aziya. Guys, ubwo n'ubundi bumenyi nayo cugenda ukarondera wowe nyine ukishakira. Sindi ngaho ndakubwire ngo ngaha, ahubwo nje kubwira ati okay, njye ukeneye gutangura ku investissa kuri izi twabonye za Lily, za AMD, za hariho n'izindi nyinshi tutabonye guys. Hariho nk'indi yitwa Micron, Micron Technology. Micron nayo nyine yakoze ibitangaza guys. So rero ukeneye ku investissa muri izi za Bloom Energy, za Western Digital Credit, izo zose ukeneye kumenya nk'uko twazibonye, ni ubumenyi ugenda ukagira ama research. Turashobora no kukwereka, tukagufasha kukwereka uti cangaha mu gihe ubona ubumenyi kugura kuronga. So guys, rero yari ubutumwa twari tubafitiye uyu munsi. Nizere yuko ikiganiro cyakuryoheye. Imba cyakuryoheye, siga ikimenyetso cy'uko cyakuryoheye, ubwire like. Hama ufise ikibazo icyo ari cyo cyose guys, ufise ikibazo icyo ari cyo cyose gisiga muri commentaire. Amakomantere yose turayasoma kandi turayishura. Voilà, tubifuriza ibihe byiza. Ntibagire gukora subscribe aussi. Voilà, tuzosubira muri video ikurikira. Mwari kumwe na John, turabakunda cyane. Bye.